yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga ngugaburire. Bungabunga ngugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Murahawe ikaze mwese mwahisemo gukurikirana kino kiganiro mbungabunga mugaburire cyo kuri uyu munsi. Imbere yuko dutangura kino kiganiro cacu tubibutse ko mu gihe imvura isa niyatasuye leta mvyeyi ntiyibagira abarundi, nico gituma yarayiso itangazo rirarikira abarimyi bose kuja kugombora ifumbire kuva kwigenekerezo ryandwi igitugu tugeza kujya 2025 ku kwezi nyene. Mwihute rero mutora ifumbire aho ku mazoni wanyu hamwe mahora mwitorera na kare, turime tworore kijambere tubungabunga isi tugwize umwimbu n'ifumbire za fomi. Iyo igihugu giteye imbere abakibayemo bose baba bene co canke ingenzi baranezerwa kuko naco bifuza ngo babure, bararonka bose ivyo bafungura bivuye mu mwimbu w'ivyo barimye mu gihugu, umusesekara ku mwimbu bakawushora mu masoko yo mu gihugu ndetse no mu masoko yo hanze y'igihugu. Igihugu giteye imbere rero kirangwa n'amashure meza, amabarabara meza, amavuriro meza, amahinguriro ateye imbere n'ibindi. Abarundi bagiwe imbere na Sebarundi General Major Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, baramaze gufata urugendo bakurikiye imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'iy'umwaka w'2060. Ubwo rugendo rukazobashikana ku gihugu giteye imbere, Uburundi bwiza, igihugu c'akarorero mu mwaka w'2060. Abarundi batari bakeya baramaze gutahura no kwinjira mu bikorwa nyezina bizotuma bashika mu Burundi buteye imbere n'uwo mwaka w'2060 utaranashika. Kwigenekerezo rya 27 Nyakanga y'umwaka w'2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye yazindutse mu ntara ya Rutana, aho yaragiye kugurura ku mugaragaro inyubakwa y'ibiro vy'intara ya Rutana iyo bise ntare y'ingoma. Kimwe mu bikorwa vyakozwe n'abanyarutana cerekana ko ibarabara Imana yaciriye abarundi ryo gushika ku iterambere rirama, abanyarutana barigejeje kure baja kuri yambona kazoza y'Uburundi buteye imbere nk'uko Sebarundi yarivumereye mu ijambo ryiwe yashikirije abanyarutana. Aha mu Rutana rero jewe narabonye neza ko mwebwe muzotera imbere kuko murafise iyo muva. Rutana yari inyuma cyane mu 2005, simbesha yari inyuma. Mugu no munsi murabona iri kwirazuka. Iyi Rutana ndenda barotorera iyi indizokwitwa ikomine. Iyi muzona yindi aha hizoba ari igisagara gikomeye cyane kuko gitwarwa nka komine n'Akayoga. Itereza rugiro hizoba ari igisagara mu mbona kazoza. Je ndazi yuko mu minsi turambiranye muzobona tugira itegeko rigenga ibisagara kikaba igisagara gikomeye. Rero mutamwumva usanze hamwe yitwa Musitani handi ugasanga yitwa Maire de la Ville, murumva ko atari cyo kimwe afise administration ikomeye, amuha mufise ibintu vyinshi. Ndabwira ni mwamushaka igihugu c'Imana
ni igihugu uryamo ugahaga, ni igihugu uba mu nzu nziza, ni igihugu atacu ukena, mugabo ivyo vyose ukabibya ukabinezerwamo wibuka Imana ko ari ibirema ikabikomeza, niyo yaguhaye izo nguvu, niyo yaguhaye izo nkomezi zagutumye gushikira ayo matungo. Uri kurarya rero ugacumva utagura kuririmba neza rero Imana ni nahazwe mw'ijuru, kwisi naho haza amahoro. Kubera iki? Warose warose ugaca utagura kuririmba kakari nako kabura ngo mu rugo wagowe sindimu, mu rugo wagowe sindimu. Haji Imana ivyumvise gutyo icesubira igahezagi. Imbere yuko yugurura nyezina iyo nyubakwa yabanje kugurura amabanki abiri mashasha yubatswe muri yo ntara ya Rutana ariyo BCAB na Bankobu. Yongera aragendera ariko harubakwa ihinguriro rizohingura isima n'ihinguriro rizohingura ifumbire y'ikirundi twokwita imborera ivanze n'ifumbire mvaruganda ariyo bita chimique mu gifaransa. Iryo hinguriro ririko ryubakwa ahitwa Bukemba muri iyo ntara ya Rutana, kandi uravye ibikorwa biriko birakorerwa mu minsi itari iyakure cane, Uburundi buzoba bwahinduye isura nk'uko Sebarundi yabishikirije mu ijambo ryiwe. Simujeje kugurura amabanki abiri, simvuye kuraba amahinguriro abiri ubunyene agira duhe. None reka situ hagiye ituga kitagira amahinguriro, udashobora guhingura ituga kandi Imana yaduhaye gushobora gutera imbere. Rero kuri iki kimenyetso tubonye twebwe Abarundi twobandanya twumvira tukagira umutima wo kubona imbere, tukamenya ko Imana yaduhaye itunga dufise umutahe. Ndababwije ukuri nta myaka myinshi izohera Uburundi mutabonye ateye imbere, kuko muri imbona kazoza dushaka yemwe mbere n'ubu nyene mujye mu kwizatunga twari kubone ko aravuga ati ubu tuzoca turondera twakigirwa ati c'abakozi bo muri aya mahinguriro. None niwumva karitse ku civuka bigahinguriro rizorikorwamo abantu batari mu ajya amahinguriro abiri, ndazi ko azohara abantu batari munsi y'6,000. Mbwira ikigwati karitse igizwe n'abantu 6,000 zubatswe kijambere, aho uzosubira kuvuga ngo nico kimwe ngo nahari ya hirya Bakuruba. Iyi nizira Imana yatweretse ko byavuye kure. Ndababwire rero iyi mbona kazoza tumenye ko ari barabara Imana yaducire, kuko kugira tubitore je navuze nti ndungika abahinga genda muri ibihugu ibi mu ndabire umwene gihugu waho ingenasa na Amerika. Ari Amerika burya yahereye ku burimyi n'ubworozi, sinzi ko mubizi. Nuno munsi muri Amerika bakubwiye Europeiza niwe muntu wa mbere atunze, bahereye ku burimyi n'ubworozi. Jeje asanga mu Burundi urimye urimbura hano unarima no mwivurisa ukabona bikuye. Shuraba rero ubucerwa zozana amahinguriro y'amafumbire kugira umuntu wese ashikire. Nta kintu nararondeye ikintu na kimwe ibindi bihugu byose bifise twe tutagira na kimwe, ahubwo twe turafise ibyo abandi batagira. No kuvuga yuko hasigaye iki? Kwiga ubuhinga bwo guhingura. Hinguriro fomu zira mahinyu hingura wahinyuje ingeri igenewe ibiterwa bitandukanye. Kugira ndagutake ni wowe wavyiteye ngutazire gitandara cy'igitangaza ugereranywa na gitare c'intateka. Ni wowe wateye iteka amatunga gatonyanga itoto mu ntara zitandukanye. Kuva utanguye gutanga iyo fumbire fomu ufadikanije n'abafundi b'indimo, intwari vyitwararitse bakorana n'amakoperative, mushize hamwe n'amashira hamwe n'abashakashatsi, abarimyi bariruhutsa, nta ufumbiza imbura buri umwimbu. Abatangara bagataha zirayoye, n'abapfa ivyo bayoye bagafatiye ibinyantete bakayiteramwe ibinyamikerera. Nayo wateye ibinyantete akitwararika totahaza hageze mwibagara, sibigori isa umuceri isa amasaka byose usanga ari bisaka bisayangana itoti. Cibagiwe coco ni fomi bagara kubiraya birara biravyibuha, uwavyitereye bikamutera kanoti n'umwete wo gutera ibindi. Nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yabandanije ahanura abanyarutana n'abarundi bose ko bokura amaboko mu muzu bagakora,
umwimbu wiyongere, ubutunzi bwiyongere, inzara n'ubukene bituzwe mu gihugu c'u Burundi, kuko mu nda harara inzara hakavyuka inzigo. None rero naganabwire turafise ibikwiye byose, dufise abarundi b'incabwenge, dufise abarundi b'abakozi, no kuvuga yuko gutera imbere bikashi. Muze murabe ibyo bihugu byateye imbere. Ibyo bihugu byateye imbere, muze murabe ntibigera batumwanya. Bakubwira bati time is money. Bakubwira ngo udakoze no kurya nturye. Niyo 200 y'abafashe bobo bajya bateye imbere. Ngo udakoze no kurya nturye. Hanyuma natwe ibinebwe twatuzwe n'iki ngo nimusabe muzoronka ngo umuntu natungwa n'indya gusa ebwe ibinebwe siyo migani twafashe kabasha uzawumva ngo saba muzoronka ngo matayo indwi musoma amata y'indwi ariko Yohani nawe acarondera ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye kuba kwarapfuye ntimugarukiriza aho gusa ati umuntu yoza kukuramutsa ashonje hamuga kimubwira ngo igire n'amahoro turagusengera Imana ikwakire uzoba uvuze ko wemera utegerezwa kuba ufise ivyo umuha none uzobironka gute ivyo umuha utakoze mbwira ko na Yesu yavuze ngo gutanga bisumba guhabwa none uzotanga iki udakora ibibazo abigisha wa mugani ngo abatunzi barakomerewe cyane kuko hariho abantu gutunga ngo handitse ko nta mutunzi azoca mw'ijuru ntibyabwiye ko umuntu azoca mw'ijuru yanditse ko umuntu azoca mw'ijuru umuntu nkamera ko ari ibicumuro byinshi kuri iyi si ni umworo dushaka kumvikana kuva mu gitondo umworo amaze gucumura kangahe umworo abandi baraye bariye naka yambaye agahuzu keza mbere wumvise ko ahejeje gucumura kubera ko ari Dodoma umworo ntazoja mw'ijuru umutunzi nawe n'ufise amatungo akwiye kwa shetani niba atazoja mw'ijuru yakwiye kwa shetani kabisa ntawe uzoja mugo umutunzi ahura n'umuntu gutega nani wapi mwinyoti iranyisha shaka cyemwenga no munsi Imana yamboneke ngo hano ngo tucane hajya kwa naka umvise umutunzi hajya muwera ndiri hano hajya azabwira ati ni gute mutamu ubagira gutya uri gute mutamu agazabwira ngo ngwa hano none ntiyitwa Ziranoze urazora umutima mwiza yifiti yasanze mutamueshangiye ati nije ntangura niwe mugwiza tunga yashoboye ati reka jewe nyenga yenge mpaka ibi bintu byo hanze navyo bitumbere ngaha mu Burundi wacu neza cyane Imana imuha umugisha imwongere kandi maze mu byukuri imuhe kuramba n'ibindi adasubira biduhingurira dusigaje kuzohaba dutamba kumva wizera inze hanyuma n'uburyo buba wizeye nk'iwawe wewe uvyumva gute tuvuge bavuze bati turejeje ariko bejeje ukabutejeje munsi y'urugi wawe uhava uryohe uzoba umusavyi gusa ariko mwejeje ukabushunguruka munsi y'urugi wawe nawe ugasanga bireze n'ubundi agashunguruka agasanga bireze ucubona ko amahoro yavyagiye ni nkuko rero tuvuga tuti iyo fumbire yego yadushikira ariko kuri dorinda kwizera akavuye inze niwumva bisa nakavuye munsi y'urugi wawe ubu rero amahoro agira vyagira iwacu kuronka uruganda nka fomi mu gihugu ni iteka ridasanzwe abarundi barabinezererewe cyane bagashimira leta mvyeyi kandi inkozi yabazaniye iryo hinguro ry'ifumbire y'akarorero mu gihugu ikanaborohereza mu kuronka iyo fumbire ku giciro kitavuna twebwe nk'abantu cyane cyane b'abakozi b'Imana kandi b'abantu tubona dufise imiryango tubona ubuzima bw'isi aho bugeze kubera buzimvye tugaca tubona n'ijya fumbire yahora iva hanze ingene yari izimvye mugabo tugaca tubona fomi bwa mbere hoho
twaramenye neza ko leta mvyeyi ishiramo ibice 70% by'intererano iterera gusa. Reka ndakubwire tutaramenya ko turiha imbere ijya fumbire twari tugoye kwa twarashobora kuza twayigura ugasanga tuyigura umengo tusa n'abagura ku biyiko hamwe usanga umufuko ushobora no kugura n'ibihumbi na 80 kubera tutamenye ko twiyandikisha kare ngo turonke mugabo kuva ubunye tutanguye kwiyandikisha twashaka gushimira leta ntitwibaza leta ingene yunguka ishobora kuturihira engrais ku bice 70%. Nibaza ko bikenewe ko abantu bose bamenya kijya gikorwa cyo kwiyandikisha imbere y'igihe bakatanga ijya avance y'ibihumbi 5 kugira bikunde hageze kurima muduhe ijya engrais kandi mwishobojwe nuko leta yemeye kudufasha. Nico gituma iterambere turimo umugambi wa kazoza 2040 twiteguye kuhashika saha gusa twiteguye kuronka ko tuzoronka n'amatongo manini y'amahegitari tukarima ibintu byinshi bifatika. Ikintu twobwira leta nuko ntitugira ukuntu twoshobora kuyishimira kuri iki kintu yadukoreye cuko yemera ko haba ihinguriro mu Burundi rikora umwavu kandi rikaba ihinguriro ry'abarundi rikorerwamwo n'abarundi b'abashakashatsi bahora baja gukora ivyo bikorwa mu mahanga ariko ubu ubwenge baronse kubw'igihugu cabigishije bariko babikoresha mu guteza imbere iki gihugu na bene gihugu. Rero turashima cyane ko iri hinguriro uko ririko rirakora ifumbire rigumana impuhwe z'uko bariko barikorera bene wabo igatuma ngira ngo akaba ari naco gituma baciye bashiramwo iki gice kinini c'umwavu w'ikirundi kugira ngo bafashe n'uwatazoba ashoboye gusubira kugura ifumbire ku isuka ikurikira. Hanyuma ikindi kintu kidasanzwe twoshimira leta nuko leta icifasha umurimi ikamurihira ibice birenga 70 menga na 3%. Ni ikintu c'igitangaza kitumvikana kuko ofete iyo wasamaye ntugura ifumbire ya fomi ukaja kuyigura ngira nko mu mangazini canke mu ibotike niho ucubona ikintu leta iriko iradufasha. Umufuko twahora tugura ibihumbi 33 muri fomi ugasanga bariko bagusaba ibihumbi 175 kandi ni yafumbire iva hanze yayindi uheza no gukoresha ikagenda inunuje n'isi ikazosiga isi igaragara ku buryo udasuye kuronka indi fumbire ku mwaka uza atakindi kintu woronka. Rero turashima cyane akakigoro leta yagize kuko turihira twebwe abarimyi bene gihugu ivyo bice byose 73 twongera ikemera ko haba uruganda mu gihugu uruganda rw'abarundi bafitiye impuhwe bene wabo. Hinguriro fomu ziramahinyu hingura wahinyuje ingeri igenewe ibiterwa bitandukanye kugira ndagutake ni wowe wavyiteye ngo utazire gitandara c'igitangaza ugereranywa na gitare c'intateka ni wowe wateye iteka amatonga gatonyanga itoto mu ntara zitandukanye kuva utanguye gutanga iyo fumbire fomu ufadikanije n'abafundi b'indimo intwari vyitwararitse bakorana n'amakoperative mushize hamwe n'amashira hamwe n'abashakashatsi abarimyi bariruhutsa nta ufumbiza imburabura umwimbu abatangara bagataha zirayoye n'abapfa ivyo bayoye bagafatiye ibinyantete bakayiteramwo ibinyamikerera nayo wateye ibinyantete akitwara rikatotahaza hageze mwibagara sibigori isi umuceri isi amasaka byose usanga ari bisaka bisayangana itoti cibagiwe coco ni fomi bagara kubiraya birara biravyibuha uwavyitereye bikamutera kanoti n'umwete wo gutera ibindi. Leta turayishimira cyane gose kuko iyo igira umwitwarariko ku banyagihugu ku barimyi kugira ngo bashobore kurima bimbure neza. Turayishimira rero ko kuri iyo ntererano itanga kubw'umwavu kugira ngo umunyagihugu ashobore kugura umwavu ku mafaranga makeya kuko yaba umwavu hari umunyagihugu akawugura wose ku mafaranga yose wategerezwa kugurwako benshi ntibogura. Rero ivyo turabishimiye leta kandi turashimiye yuko yahaye n'uruhusha fomi kugira ikore. Ishirahamwe fomi ririko rirashira mu ngiro imbona kazoza ry'abarundi bagiwe imbere na nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko umuyobozi mukuru w'ihinguriro fomi Simon Ntirameba abitubwira. Nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi burya
imbono yiwe ayifatira ku barundi barimyi, kuko aravuga ati muravye igihugu cacu gifise amasindimwa menshi, gifise amazi menshi, inzuzi nyinshi, ni gute tudakwiye kubyaza umusaruro iri tunga kama Imana yaduhaye? Rero iyo akivuga gutyo abavuga ati nimuze turime, nimuze tworore. Fomi rero iri muri iryo hangiro rya nyiricubahiro umukuru w'igihugu, 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Fomi rero injirira aho hantu, kuko uyu munsi nimba turiko turagwiza umwimbu, nimba turiko turashaka ko umwimbu ugwira, ni kugira ngo ryahangiro rya nyiricubahiro wanashaka ntiturindire iyo myaka yose, ahubwo imbere yaho twe twahashyitse. Ngaha dufise, aha muri Fomi dufise cyo no kwita imirongo 3 ihingura ifumbire. Bavuga duti nyiricubahiro ariko arahimiriza ko abarundi barima kugira ngo imbono kazoza tuyishikeko, naho twiyumviriye kugwiza imihora cyangwa imirongo yo kugwiza umwimbu, kugira ngo abene igihugu nibasaba ifumbire muri ya mbona kazo yase barundi natwe tube tuyifise. Saho gusa twaciye twiyumvira gushira urundi ruganda mu Rutana. Turavuga duti birashoboka ko ejo tuzokwifuza gusagurira ibindi bihugu bibanyi, tereka dushirondera urundi ruganda runini turushira mu ntara ya Rutana, kugira ngo ejo nitwifuza gushora ifumbire yacu nziza ivuye mu Burundi tuze turonke dutanga, turonke dushorera ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu vya kure. Rero twebwe turi muri iyo mbono, turayishigikiye kandi turi ku kivi, ubushakashatsi tuko turabukora, tuko tugwiza umwimbo kugira ngo wiriya myaka se barundi yavuze turi kumwe twese, ahubwo turari yuko twoba imbere yaho twamaze gushika ku gihugu kiteye imbere ya myaka ya nyiricubahiro mu gihugu cacu c'Uburundi yavuze. Rero twebwe turamushigikiye kandi ibivuze rimwe tuvyumva kabiri, kuko tuzi neza ibikenewe kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. Murakoze. Abarundi dufise n'ishu kubijanye n'umwavu, nimuze tuwukoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe Abarundi mwese nimuze dukoreshe nimuze twijukire gukoresha. Ni ngaha ikiganiro cacu kigarukiye, ariko mu gusozera reka tubibutse ko mu gihe imvura isa niyatasuye, leta mvyeyi ntiyibagira abarundi. Nico gituma yarayiso itangazo ibararikira kuja kugombora ifumbire kuva kwigenekerezo rya ndwi gitugutu kugeza kujya 25 uku kwezi nyene. Mwihute mutora ifumbire aho ku mazoni wanyu, hamwe mwahora muyitora. Turime tworore kijambere, tubungabunga isi, tugwiza umwimbu n'ifumbire za Fomi. Jewe nabashikirije kino kiganiro ni Ferdinand Manirakiza, naho utaha. Imana ibahezagire mwese. Yewe gufumbiza ifumbire Fomi, nk'uko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko, n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire, mugitegurirwa n'ihinguriro Fomi, mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.